Nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Turi muri rwa rukurikirane rw'ivyigwa vy'indongozi yo kwiga Bibiliya y'abakuze. Aho turi ku cigwa ca gatanu gifise umutwe uvuga ngo gushinga intahe ku bwa mpwemu yera. Uno munsi rero ni umunsi wa kabiri itarike 27 mu Kakaro. Icigwa c'uno munsi kivuga ngo ishengero ry'ubushobozi. Tutarabandanya reka tubanze twiragize Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, turarengutse imbere y'inyonga zawe kuko ntaco turi, ariko dushobozwa nawe kuko ni uduha inkomezi. Turakwinginze ngo uzubane natwe muri kino cigwa, udusobanurire ivyo ugomba kugira ngo natwe tumaze kubisobanukirwa duhereko dushire mu ngiro mu izina rya Yesu. Amen. Icigwa c'uno munsi turi kuwa kabiri igenekerezo rya 27 mu Kakaro gifise umutwe uvuga ngo ishengero ry'ubushobozi. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa nico kiza kuduha interuro y'icigwa, aho batubwiye ngo ico gitabo ciswe uko kubera ko ibirimwo vyose nibikorwa vyakozwe na mpwemu yera. Ni ibintu bihimbaye mu gishinga ntahe mu gutanguza ubutumwa bwiza hamwe no gukura kw'ishengero. Ibikorwa vy'intumwa n'inkuru y'abizera bamwiyeguriye bujujwe mpwemu yera, bafise ubwaku muri iyi si ku bwa Kristo. Bagengwa na mpwemu yera mu gukora ibikorwa vy'ibitangaza. Ariko n'akarorero k'ibintu mpwemu yera k'ibintu mpwemu yera ashobora gukora abicishije mu bagabo n'abagore bamaze kumwiyegurira. Aha iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa kiratwereka ukuntu ishengero rya kera, ishengero ry'intango ryabayeho, n'ukuntu ryagiye rirakura, n'ukuntu ryashoboye kugira ubushobozi. Aho naho ntiryabironse uko nyene si vyizanye, ahubwo ishengero rya kera ry'intumwa, intumwa zabaye intumwa zashira hamwe. Igihe Yesu Kristo yaragiye kugenda atandukana nazo, yazemereye ko agiye kuzisigira umwitsa ari we mpwemu yera. Kuva ico gihe rero intumwa zagiye hamwe zihuje umutima n'inama, zisenga kugira ngo uyo mpwemu yera ashobore kuza. Kandi kubera ko zari zihuje umutima n'inama, zifise intumbero imwe, zitafise amacakubiri muri zo, mpwemu yera yahavuye aza muri zo. Hanyuma amaze kuza, intumwa zararonse ubushobozi bwo gukora ibitangaza bitandukanye. Zarigishije abantu barumva ubutumwa bwiza, baremera Yesu Kristo, maze ishengero rirakura, ishengero ricika iry'ubushobozi ntangere kubw'igikorwa mpwemu yera yakoze ahereye mu ntumwa za Kristo, ndetse ico gikorwa kirabandanya gikwira no mw'ishengero ryose. Niko rero umwanditsi atwereka ukuntu ishengero ry'intango ryagiye rironka ubushobozi. Aha hari amasomo bagiye baraduha dushobora kwishimikiza ku bantu bashobora kuronka Bibiliya. Muze gusoma ivyakozwe n'intumwa kabiri umurongo wa 41 na 42, ivyakozwe n'intumwa 4 umurongo wa 4 n'uwa 31, ivyakozwe n'intumwa 5 umurongo wa 14 n'uwa 42, ivyakozwe n'intumwa 6 umurongo w'indwi, n'ivyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 5. Aha rero aya masomo uko agenda arakurikirana n'amasomo yagiye ratwereka ukuntu intumwa zimaze kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bagiye baraza kuri Kristo, abantu bagiye bararonka ubushobozi. Mpwemu yera yagiye arakorera mu bantu, ndetse abantu bagashira ubwoba bwo kuvuga ibya Kristo. Ivyo ntago twenyene twovyishoboza tudasavye mpwemu yera. Mpwemu yera niwe aza muri twebwe akadushoboza gukora ibikorwa byo kuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu nabo babwumviriza bashobore kwiyegurira Kristo, kandi kugira ngo natwebwe tuvuga ivy'agakiza tugire ubushizi bw'amanga, dushira ubwoba. Ico ni igikorwa mpwemu yera akorera muri twebwe, ariko ntivyizana nk'uko ishengero ry'intango ryabikoze, no gusenga dusaba iyo mpwemu yera kugira ngo abe muri twebwe dushobore gukora ivy'Imana igomba. Aha intumbero ya Luka, we mwanditsi w'iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, kwari ukudushikiriza twebwe abasomye igikorwa ca mpwemu yera mw'ishengero ry'intango. Ariko kandi
natwebwe muri rino shengero ryacu ryo muri kino gihe cy'iherezo uyu mpwemu yera turamukeneye kuko aha turabona neza yuko intumwa zagiye zirigisha abantu 3,000 bakihanira rimwe, abantu 5,000 bakihanira rimwe bakakira agakiza. Ivyo natwe muri kino gihe birashoboka, ariko ubudushoboza ivyo ni mpwemu yera. Mu gihe rero tutarashira ubwenge ku gusaba mpwemu yera, ivyo bikorwa biragoye ko twobishikako. Ariko umwanditsi wa kino gitabo aduhamagarira nk'ishengero rya kino gihe cyanyuma guhamagara mpwemu yera kugira ngo aduhe gucika kuri kamere yacu y'icyaha, aduhe gukora igikorwa cya Kristo, kugira ngo iki gikorwa kivuga butumwa tugishikane ku bandi bose, ubutumwa bumaze gushika ku bandi bose, hanyuma Yesu Kristo azogaruke hariho benshi bumvise ubutumwa. Intumbero rero nyamukuru y'ishengero nuko mu bikorwa byose ishengero ryokora ivuga butumwa ryoba ikintu cy'ishimikiro, kugira ngo ubutumwa bumaze gukwira hose ishengero ribe iry'ubushobozi. Intumbero y'ishengero ry'ubu nuko twosaba mpwemu yera akadushoboza kuvuga ubutumwa, akadushoboza gukwiza ubutumwa. Iki nico gikorwa nyamukuru ishengero ryari rikwiye kuba rifise muri kino gihe, no kuvuga ubutumwa kugira ngo bukwire ahariho hose ku batarabumenya. Abumvise iyi ntumbero y'ikigwa cy'uno munsi, uhoraho adushoboze gutahura no gushira mu ngiro mu izina rya Yesu. Mana ni n'ubushobozi bwose turakwiragiye kugira ngo ushishikare kubana natwe, udushoboze kwakira mpwemu yera no gukora ivyo mpwemu yera agomba mu izina rya Yesu. Amen. Reka twibutse abantu boba baronse iki cigisho cy'uno munsi ubwa mbere ko mwofyonda ahantu handitse subscribe canke s'abone bivanye n'ururimi mukoresha, hanyuma mukongera mugafyonda kuri ako gakengeri kugira ngo ivyigwa bizokurikira bizohore bibashikira ku munsi. Murakoze.